hari ibyanyazwe na leta, nabisubiyemo amazu, amatongo n'ayandi matungo. Hazokenerwa ikigega kizofasha abanyazwe iyo ivyabo vyazimanganye. Nagira kandi nshimira abafise amazu canke amatongo bari baranyaze muri kahise, bamaze kwicarana no kuyaga n'abo banyaze. Twamaze gushimangira ko muri aya matati ukuri ariko kuzoca imanza. Twongere dusaba abarundi bose n'abanyamahanga ntibasubire kugura amazu canke amatongo batazi kahise. Ubu butumwa bushasha bwahawe Museveni ni ubutumwa bw'amahoro n'ubutungane, kuko bwibutsa abarundi ko ibinyagano bitera umugoshi bigasiga abana n'umuryango mu bibazo bidasanzwe. Abarongoye inzego zitandukanye z'igihugu batwumve kandi bashigikira umugwi Museveni. Abanyazwe benshi barazi ababanyaze. Abanyazwe babaho mu gahinda. Imfuvyi n'abapfakazi baritunye buratondera. Abarongoye abandi mu mitumba, abarongoye abandi muri zone, abarongoye abandi muri komine no mu ntara, mwese nimuhagurukire ukuri kubohora imiryango n'igihugu, kugasubiza agateka abakambuwe. Imyaka rero ni myinshi, imigwi imaze gushinga ubwo butumwa bwerekeye amatati y'amatongo n'ayandi matungo imaze kuba myinshi mu gihugu. Bashinga ntayo bapfasoni, tuboneyeho kubashimira ko abatari bake muri mwebwe mwitavye akamo k'umugwi kabasaba ko mufasha mu guhimiriza no gutanga amakuru, cane cane mugahagararira imfuvyi, abapfakare canke abapfakazi banyazwe ivyabo n'abitwaje igikenye. Niho ukuri kuzotsinda ikinyoma, niho ukuri kuzosubiza iteka Uburundi, niho ukuri kuzoca urubanza kugira imyidogo n'ubwicanyi bihere mu gihugu cacu. Kw'izina ry'abo dusangiye ubutumwa, nagira kandi nshimira abafise amazu canke amatongo bari baranyaze muri kahise, bamaze kwicarana no kuyaga n'abo banyaze. Nyakubahwa Buramatari, turamaze kuronka abarundi banyaze bamaze kwemera kwicarana n'abo bari baranyaze, kugira bashike ku ngingo ihambaye y'umwumvikano, ico mwibwirizwa dukoresha bise arrangement à l'amiable. Bariho baraba benshi, ariko bariho. Hariho mu gisagara ca Bujumbura no mu gihugu hagati abamaze gushika ku masezerano yo kumvikana. Abo bose turabakeje. Muri Severe twifuza ko abumvikana boba benshi mu gihugu cose. Muri Severe twifuza ko abanyaze abandi batosiga abana babo mu butunzi bivye, abagandaguwe, abahunze
canke abamaze gushengera. Uyu munsi rero tukaba twatumiye mwebwe mufise amabanga atandukanye, namwe muserukira imigwi itandukanye y'Abarundi, kugira tubamenyeshe ko umugwi severe waraye utanguye gukabakaba ico gikorwa co kwiga no gutohoza amadosiye umaze kwakira ajanye n'amatati y'amatungo n'ayandi matungo vyanyazwe muri kahise. Iyi nama rero niyo gukebura Abarundi, iyi nama niyo gutegura Abarundi, cane cane abicaye mu mazu n'amatongo atari gwabo. Iyi nama niyo kumenyesha Abarundi ko ingingo za mbere z'umugwi severe zigiye kumenyeshwa abanyazwe n'abanyaze. Twamaze gushimangira ko muri aya matati ukuri ariko kuzoca imanza. Twongere dusaba Abarundi bose n'abanyamahanga ntibasubire kugura amazu canke amatongo batazi kahise. Ntibasubire kugura amazu n'amatongo batazi kahise kayo mazu, batazi kahise kayo matongo, kuko ivyanyazwe ntibigurishwa. Inzu canke itongo bigurisha bene vyo gusa. Ayo niyo mategeko akora ku isi yose. Tubishyize mu kinyamazuru, hari abantu bataramenya kwitwa propriétaire ko bitandukanye no kwitwa possesseur. Benshi bari possesseur, ntibari propriétaire. Aha mu gihugu cacu hari n'imfuvyi, hari n'abapfakazi bafise impapuro ndangatongo basigiwe na ba se wabo imbere y'uko bagandagurwa. Uri muri iyo nzu mushasha yayinyaze cyangwa yayiguze, akaryamana impapuro za magendo yibagiye k'umwana k'umupfakazi bafise titre de propriété z'ukuri. Mufate ijambo propriétaire aratandukanye na possesseur. Banyakubahwa mwese, umugwi severe waramaze kwandikira leta, namwe niyo muserukira mwebwe twatumiye, uyisaba kwitegura gushigikira ubutumwa bujanye n'ivyanyazwe. Hari ivyanyazwe na leta, hari ivyanyazwe na leta, hari ivyanyazwe na leta nabisubiyemo, amazu, amatongo n'ayandi matungo. Hazokenerwa ikigega kizofasha abanyazwe iyo ivyabo vyazimanganye. Bavyita mu kinyamazuru Fonds d'indemnisation et de réparation des victimes. Fonds d'indemnisation et de réparation des victimes. Iki gikorwa kirahambaye cane kuko kiza gishigikira amahoro n'ubutungane mu gihugu cacu. Ibi birategekanijwe mw'ibwirizwa rigenga umugwi severe. Mu ntumbero rero yo gusubiza agateka Abarundi banyazwe ivyabo, umugwi severe warahawe ububasha biciye mu itegeko riwugenga mu ngingo yaryo ya 11 agace ka kabiri bwo kwihweza no gutunganiriza Abarundi bafitaniye amatati y'amatongo n'ayandi matungo, yaba ayarakiri mu mugwi CNTB yugaye, muri sentare CSTB itagikora, tutibagiye n'ayandi atari bwaje muri izo nzego uhejeje kudondagura. Umugwi severe uremerera Abarundi
amadosiye atari make y'abawitura, mbere n'uyu munsi abatwitura babandanya tubakira, haba mu ntara aharaserukira uwo mugwi canke mu biro bikuru vy'umugwi biri Bujumbura. Iyo tuvuze abaserukira mu ntara, twashaka tubwire indongozi ziri ngaha ko dufise muri Butanyerera aha turi umukozi aserukira Severe, turafise uyundi ari muri Kayanza, turafise n'uyundi ari mu Kirundo. Mu ntara zose nka Burunga turafise umwe ari Makamba, babiri bari mu Rumonge, n'umwe ari Bururi. Muri Bujumbura turafise uwo twita umukozi wo mu ntara ari Bujumbura mu cicaro c'umugwi Severe, turafise uri Bubanza, turafise uri mu Cibitoke. Muri Gitega turafise umwe i Gitega, umwe i Karusi, n'ubundi i Mwaro, aho si kuvuga ko bibagira Buhumuza, dufise umwe mu Cankuzo, uyundi mu Ruyigi, n'uyundi i Muyinga. Aha rero tubadondaguye kugira bumve ko hari abantu bifuza gusindira i Bujumbura barenganya abakozi bacu bo mu ntara, bodufasha gukora ibikorwa vya mbere vy'amatohoza. Ico ndagishimitse ko kugira ngo vyumvikane. Nyakubahwa Buramatari mwaje kudushigikira, ba nyakubahwa mwese mu mabanga mushinzwe n'igihugu, batumire bahire, nagira mfate kano kanya kandi nibutse abarundi bose ko CVR idacimanza. CVR nticimanza kuko umugwi CVR atari sentare. Ikindi cyo kwibutsa abanyaze n'abanyazwe nuko nk'uko biri mu ngingo ya 11 agace ka 3 k'itegeko rigenga umugwi CVR, aha ngenda bukebuke kugira mu gusubire mu vyandike mugire mu vyumve bibinjire. Ingingo zifashwe n'umugwi CVR ntizigiri yungururizo mu masentare. Ingingo zifashwe n'umugwi CVR ntizigiri yungururizo mu masentare. Nico bise mu kinyamazuru pas de recours juridictionnel. CVR iratohoza ukuri, uko kuri kwamara kugaragara kugaheza kukaba ariko guca urubanza. None nk'inzu yanyazwe umushikiranganji canke umudandaza yagandaguwe mu 1955 canke mu 1972 mu gisagara ca Bujumbura, Igitega canke Ngozi, ubwo amatohoza yerekeye iyo nzu yogorana umugwi CVR rose ivyabona vyemanga ukuri. Inzu y'umushikiranganji ibizwi, inzu y'umusirikare ibizwi, inzu y'uwabaye umushingamateka ibizwi. Ikigora Burundi s'ukuri, ikigora Burundi n'umugwi CVR n'abatinya gusohora ukuri ngo babe ivyabona vy'ukuri, nayo ahandi ho ukuri kuba kuzwe n'abantu batari bake. Banyakubahwa mwese, twabatumiye kugira mwumve kandi mutahure ko gusubiza ivyanyazwe ari inyishu ihambaye muri politike y'igihugu yo kunwanisha abarundi. Mu nkundire ndabasigurire mu majambo make ingene mu CVR wiga amadosiye y'abawituye. Ubwa mbere dosiye imaze gushika muri CVR irandikwa mu gitabo cabigenewe, ikanashigwa mu mashini nyabwonko, igahabwa inomero
iyo dosiye ica ibikwa neza mu kibanza cabigenewe kugira ngo tumenye ko yinjiye vy'ukuri kandi iri mu mutekano. Ubwa kabiri, hageze ko dosiye yigwa haragenwa umugwi muto ukora amatohoza twita equipe d'enquête. Impande zose zegwa n'iyo dosiye zirahamagagwa zikumvirizwa ndetse n'amasura yazo akumvirizwa. Icegeranyo c'ivy'umwe wese yashikirije kikandikwa. Abagize umugwi muto w'amatohoza twarungitse mu gihugu baraheza bakishikira ku rubuga kuraba itongo canke inzu biri mu matati. Iyo umugwi severe utumye ku muntu yanyaze ntiyitaba ubwa mbere kubera akagagazo canke izindi mpamvu, turasubira tukamwandikira bwa kabiri kandi ayo makete abiri abakwiye. Yasivye rimwe agasiba ubwa kabiri, iyo twamaze kumenya ukuri ingingo zerekeye ayo matati zica zifatwa n'umugwi ushashe wose, nico twita assemblée plénière de la commission. N'imiburiburi haba hatonze abakomiseri 9 kuri 13, ico twita lokoro mu mategeko no mu mabwirizwa dukoresha. Ubwa gatatu, banyakubahwa, abakozi twarungitse ku rubuga kw'itongo canke hari inzu iri mu matati, abagize umugwi muto w'amatohoza barashobora kubaza ababanyi canke uwundi muntu wese babona ko yoshobora kubaha umuco wotuma ukuri kumenyekana. Ubwa kane, bamwe twarungika mu gihugu gutohoza bavuye ku rubuga, abo nyene bagize umugwi muto w'amatohoza baraheza bagaca batanga icegeranyo c'ivyo batohoje mu nama ya bose y'abakomiseri ba severe, kimwe na kumanita assemblée plénière de la severe. Aha rero mukumva ikintu gihambaye, nimwabona abakomiseri 3 4 n'umukozi wa severe yaje mu gihugu hagati kugira amatohoza, mumenye ko atanginga afatirayo. Uwo mugwi muto ntanginga ufata, umanukana ico twita avis consultatif. Iyo ngingo nishikira mu mugwi wa bose. Iyo abakomiseri bose basanze ukuri kugaragara baraheza bagafata ingingo, basanze ukuri kutaboneka neza naho baraheza bakabandanya amatohoza gushika ukuri kugiye ahabona. Ubwa gatanu ariko bwa nyuma, ukuri kumaze kugaragara ingingo iraheza igafatwa habanje kuba umwumvikano, bitabaye uko igafatwa vyemejwe n'abarenga ibice 2 vya gatatu, bamwe 9 navuga vy'abitavye inama nk'uko biri mu ngingo ya 41 ibwirizwa rigenga umugwi severe.